ndirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka munyemerere by'umwihariko mpite nirukanka cyane ariko mbanza nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By the way ndababona benshi cyane kabisa bagiye batera ma comment bambwira ati Bwana Moses twabibonye bimeze sawa gutya na gutya, bambwira ati nyamara ikintu kijyanye n'imiripuko rwose drone zawe zikuya gwa 5/5. Nyamuneka rwose abo bose ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima. Gusa bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane tubaye ikaze, ariko kandi bakaba mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga mu bice bigiye bitandukanye, mu makuru nagiye atandukanye, byaba Korine mu Jejuru, Korine mu Rangala, Korine ya Tongo, Korine ya Kinazi n'andi makorine mu gisagara cya Bujumbura, hose baba ariyo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi rwose bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Uganda, bari Congo n'ahandi hagiye hatandukanye tubaye ikaze. Turaje rero ngo tubageze amakuru yo muri ano masaha. Yes, bari South Africa ariko ku mugane w'Uburayi naho ntago batanzwe by'umwihariko kuko munyemere mbabwire yuko tubasanga rwose hariya mu ntara gatatu tuba diaspora, tubasanga i Rwota Masimbi, tubasanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubasanga mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, hose 5/5 tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho munyemere mbabwire yuko mbere yuko twinjira mu makuru adasanzwe rebana n'umutekano, politique na diplomasi, icyitwa igitero mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo, icyitwa igitoro cyangwa se essence bimwe bakoresha n'ubundi bashyira mu modoka kugira ngo agende mu gihugu cy'u Burundi, byakaze noneho kugezaho mu mujyi wa Bujumbura uri gusanga imodoka zimo ziragenda gusa ari imodoka z'ibikomerezwa ndetse n'abayobozi. Ubu tuvugana igihugu cya Tanzania gisa nk'ari cyo kimo kirabasapurayinga, ariko naho rwose ngo bigendanye n'uburyo ngo igihugu cy'u Burundi rwose byacu byabaze kwa Gateranzamba Kanyina Wanzamba, ngo n'ubundi iri kuvayo uri gusanga ari abayobozi bari kuyikoreshereza. Ugasanga rero bamwe mu bantu rwose bafite imodoka mu gihugu cy'u Burundi benshi barimo baragenda babura igitoro mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibyo byose birimo biraterwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi, birimo biraterwa na guverinoma iri ku butegetsi, by'umwihariko ikomeje kugenda inanengwa mu buryo navuga ko bukomeye cyane ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ibi ntabwo ari byo nje kubabwira, munyemerere duhita twinjira mu ngingo z'ingenzi nyirizina z'amakuru tugiye kuba twibandaho cyangwa se tugiye kuba twinjiramo tunasesengura. Mbabwira yuko nyuma y'ibi byose iyo maze kwimatatura, iyo maze kuvaho, hari umutaramu uhita rwose bakubita icyitwa ubusesenguzi akurikirana politike y'ibijyanye n'akarere ndetse no ku isi hose muri rusange. Reka mbite nirukanka cyane kugira ngo nkureho akanya nkubite mbangura kuko nababwiye amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Yes, no kuvuga ngo rero turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira turebe uko situation ihagaze, ariko bituraza kubireba kuri kote y'u Burundi. Turaza kuba tumenya uko bimeze, tumenye se situation imeze bite. Abarundi benshi nyamuneka bari kugerageza kuba bafatanya n'ingabo za RDC, bamwe mu bari kugera kuri tele ku mirongo y'imbere ku rugamba bakamenya uko situation ihagaze, bakamenya uko bagenzi babo bapfuye. Kandi reka kubivuga ndaje mu kanya uzi biri kuba. Yes, turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira hano ikibira. Kibira ni ishyamba rya kimeza, murabizi ko rihana imbibi n'ishyamba rya Nyungwe. No kuvuga ngo rero amakuru dufite ni rya Nyungwera, muze kumbwira harya di abantu muzi neza uko situation ihagaze. Murabizi yuko nyamuneka rero ari ishyamba ritorezwamo icyitwa Katanyamaza ba FDLR by'umwihariko ndetse n'imbonera kure mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko witwa General Neva rwose yamaze kuba rwose FDLR yigira nk'abana be, buriya ngo n'abana be ba kabiri muri famiye. Ubu rero rwose hari ibyo bari gupanga, tubazaniye bimeze bite, byifashe bite, ndaje gato tubyinjiremo tubive imuzingo. Turaza gusimbukira mu mujyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi wa Bujumbura, tubabwira uko situation ihagaze. Ni Bujumbura kugeza amaginga ya mu kanya gato rwose gashize hamaze kugaragara indege yo mu bwoko bwa drone. Indege rwose ikabiciye mu kirere yirukanka cyane igana ku kibuga cy'indege, nyamara benshi bakavuga bati iyi ndege ishobora kuza kwerekeza nanone mu bice bya za Bukavu, kugira ngo aya makuru yose rwose tugiye kuba tuyinjiramo. Ariko nanone muraza kunyemerera gato, ariko iki kintu kazina nagihereho by the way. Duhita duhera twinjira kuri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riyoboye mu gihugu cy'u Burundi ndetse ririmo na perezida. Murabizi ko General Neva n'ubundi abagizwe mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ubwo rero bose nyamuneka tumaze iminsi twumva byinshi ndetse twumva abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi banatangaza ko iri shyaka rya CNDD mu rwego rwo kugira ngo ryongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Shumi yanjye ibintu ko bizaba bikomera kugira ngo iri shyaka rya CNDD-FDD ryongere kuyobora. Nyamuneka ndababwiza ukuri bizagorana. Ibi ndabivuga nshingiye
ku makuru njye nifitiye arimo aturuka mu butasi indani ndetse n'abanyapolitiki bari ku butegetsi, ariko ngo b'indyarya ku witwa General Neva bashaka no gukora ibishoboka byose bakaba bamuhirika, abo ngabo ngo bakaba bakorana bya hafi n'abantu b'indani bamugendaho bamuhoraho isaha ku isaha. Rero birumvikana ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora guhura n'ibibazo. Maze iminsi ndabwira ati nyamara ikintu bita CNDD FDD muyitondere, murabizi umunyamabanga mukuru wayo ni Reverien Ndikuriyo. Uyu mugabo muzi ko uwitwa General Neva yamuroze, ndetse iyi nkuru ikaba kimomo mu gihugu cy'u Burundi. Muzi ko yavurijwe mu bihugu bigiye bitandukanye nyamuneka, nyuma y'uko rero avujwe agakira akongera akagaruka muri CNDD FDD akakomeza akayobora. Muzi ko uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika yahise avaho. Nyamara ibintu biraza guhindura isura kandi muraza kubibona. No kuvuga ngo ubu tuvugana noneho CNDD FDD bamwe mu bayobozi bayo, amakuru dufite nuko bari no gukora na Red Tabara. Red Tabara muzahiri iri mu mashyamba ya RDC. None abagabo nibaza gukomya gukorana biraza kugenda bite? Ntabwo bishoboka yuko bashobora kuza guhirika uwitwa General Neva. Uyu mugabo minsi yashize yahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ndababwira ati uyu mugabo nubwo ahungiye kwa Samia Suluhu Hassan aramara y'igihe gito yongera agaruke mu gihugu, kuko afite ubwoba yuko igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'ibibazo bikomeye sanisa. Ibintu narabibabwira ndababwira ati nyamara uwitwa Neva agende gake kandi abantu bazamumira cyangwa se bashobora kumumira bungura isaha ku isaha ni bamwe mu bo birirwana. Ibi bya CNDD FDD ntabwo nkibitindaho muri no minsi, murabizi mpita nikubitira mbango. Tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Uvira, ukaba ari umujyi kugeza amaginga navuga ko ukomeje kugenda uvugirwamo byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi arimo aragenda buturukamo. Nk'uwo munyemirembe abwire yuko njye namaze kwakira amakuru yuko ingabo z'abarundi ziri kugera mu mujyi wa Uvira zikamenya amakuru y'ibyabaye kuri bagenzi babo ku musozi wa muremure muri teritwari ya Masisi, ibyabaye kuri bagenzi babo mu mabuye y'agaciro y'ibirombe bya za Rubaya, ibyabaye muri bagenzi babo hano za Rucuna, za Rubero na za Barikare. Ngo benshi rwose ngo bari gufatisha amakuru, ngo yakegera umuturage yamuganiriza yamubwira ibintu byabaye ku ngabo z'abarundi, akamenya ko bene wabo benshi bashire ku mirongo y'imbere ku rugamba, barangiza agahita vati mugiye muri Red Tabara kugira ngo mpangane n'isasu rya M23. Abantu b'Imana barababwiye nti igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare kigomba kugenda gake, kuko buriya ntabwo kizi ikipe gikina nayo. Ndababwira nti nyamara ibi bintu General Neva yikora byo kohereza abasirikare benshi kuri ubu butaka bazamutenguha, kandi abo yoherezayo nibo bazagaruka bakongera bakagira gute, bakagerageza kumwataka mu rwego rwo kugira ngo babone guverinoma igendeye kuri demokarasi. Abari mu mashyamba bavuga ko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yishyizeho. Ese koko mu gihugu cy'u Burundi baba banoma? Ibi byaravuzwe mu minsi yashize bagitora abadepite. Ngira ngo tuvugana turabura imyaka 2 ngo twinjire mu matora, ariko ndashaka kuzajya kuri itere yo mu gihugu cy'u Burundi. Ahijyaho kama mbaye amatora nyakurikirane, kuko ndebe nimba iby'abanyapolitiki bagiye batandukanye bavuga ari byo. Ndebe nimba ko ka matora yibwa, ndebe nimba aya matora yibwa. Ubwo rero rwose nyamuneka ku bijyanye n'umujyi wa Uvira byo navuga yuko bitari byasobanuka kugeza amaginga. Ntabwo twari twabona atake, ntabwo twari twabona atake, gusa ni atake isa n'isa n'ubundi dushobora kuza kubona. Nyamuneka rero icyo nababwira cyo nuko ibintu bikaze kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Tuve kuri iki kintu rero twikomereze, tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Umujyi kugeza amaginga navuga yuko umutekano wabo urimeze gutyo, urimo ni gutya, ni ku munzani. Umutekano wabo uri kugererwa gutya ku masi. Impamvu nta yindi, ngira ngo murayizi mwese, amakuru turayafite. Baravuga ko Red Tabara yinje, kandi ibi ntabwo babihakana kuko hariya ni iwabo. Ubundi se binjiye wabakora iki? Ni ukuvuga ngo rero amakuru turimo turakira nuko n'ubundi n'ibikoresho byari biri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nabyo bishobora kuza kwakurwa. Ibikoresho byakurwa bikerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya hari indege igaragaye izamutse mu kirere irongera igaruka ku kibuga cy'indege. Iyi nawe mu kanya dushobora kujya kuva tukumangirira Bukavu. Ubu si zasaramwe zakongera kugirebera izuba ko yinjiye mu kirere cyabikuba kigacika. Ntabwo ibi byakongera kubaho, by the way. Ntabwo ibi byakongera kubaho nyamuneka. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi
ni ukuvuga ngo aba Israeli n'abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi Ukraine nayo nyene iyobowe na baturuka kuri abayisirayeli. Uriya mu perezida wayo ni umuyuda abatabizi, hamwe na Russia nayo nyene ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomoka ko na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni abarabu, ni bariya b'abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari abanyafrika, imiryango y'abanyafrika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetites. Rero nitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana kurimburana bikabije muri ibyo bihugu, nibyo turiko turabona. Ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'ico twakwita nouvelle ordre mondial. Mbega n'indazoyobora le nouvelle ordre mondial, tugereranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko uravye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe. Ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivuga ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, n'ibyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi. Ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'abarabu aribo les Jafetites, les Shemistes na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, urubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma
hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'uburayi hagati ya Russia n'uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'uburayi, hanyuma ku mugabane w'abarabu biriya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu abakomoka kuri Jafeti, abakomoka kuri Jafeti n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye uburayi bashira abategetsi ba finance za election mu burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize ico twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramwo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, bihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'abarabu bishiramwe akaboko. Murabona iki gihugu ca Qatar, igihugu c'abarabu bashiramwe akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga trillioni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni trillioni 12. Aho amafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane, n'amafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure,
turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira, ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, kakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal bita retirayere biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi bagwanya aba twakwita babadagi babanazi babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni zitandatu Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'ironda koko ngenga bitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitike koresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingenga bitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingenga bitekerezo z'amoko, les extremistes ethnicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yariturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Byo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngenda n'umwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi
ya jenoside yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi, abo bari dotuboro bari dotuboro bari ku mpande zose. Nico gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Le panafricanisme twese tukumva ko turi abanyafrika dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo nizo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le president africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'ivyamoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialisme. Avec neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko baje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho, ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana, bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo, bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kwirabera Uvira gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'uruvyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nico gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu boganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Burundi
Uburundi inyuma y'amatora. Nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe baho ku isi. Nico gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyene mwariciyemwo amacakubiri, mwariciyemwo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mugihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha n'aha, nimba butabagoye naho utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona uko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango. Ico ubibye nico sarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no kungaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo, tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya, ntawe twanka, tuba tuja inama, tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi congere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba, harya hose arambara igitoro kijyamye mu kuzimu, tererare, amazahabu ari mu za Cibitoki, za Kortani, hirya hose Burundi ubutunzi burakaka munsi y'agataka. None kubera intwaro mbi, abarundi duca dushishikara dusamira isazi kurya inyoni, ko bavuze abarundi bakera baca imigani. Kaba ndabifurije bitari bike bya Kongo, kubyo ndetse no munsi toshora kuvuga yuko leta ya Kongo hari ubutegetsi ifite mu bice byinshi bya Kongo. Rero turebye umuco, uburyo AFC/M23 yobora hiri, nimvira ko ibyo bikorwa hamwe byokwira muri Kongo yose, aribyo byoshobora kuba umuti ntakuka w'ibibazo biri muri Kongo bimaze hafi imyaka irenga 30. Turabona ko akigoro ku Rwanda na AFC/M23 ndetse no mu bice Kongo ihana na Uganda, yuko ibyo bihugu ahubwo ari byo mbona bifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba byogarura amahoro mu gihugu cya Kongo, kuko kanatsinda ibibera muri Kongo bigira ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. Ico gituma rero nongera kuvuga ndabatera kamo bafati ya mbere, bafatira responsabilité ya biriya biriko birabera muri East Congo ndetse n'ibiriko birabera mu Burundi, bayifateho responsabilité, kuko ibibazo byose biterwa n'intwaro ya Tshisekedi, biterwa n'intwaro
ya Ndayishimiye bizogira ingaruka mbi cyane kandi bimaze kugira ingaruka mu bijyanye mu by'ubutunzi mu by'imikorere ya EAC, bigatuma rero amaporoje ya EAC, ibikorwa bya EAC, porogaramu z'uko EAC yaba hafi ikagira ubutegetsi bumwe, abaturage bakabona kwidegembya. Urabona ko ibi bihugu bibiri ndetse Kongo n'Uburundi bibangamiye cyane umugambi wishigwa muri za porogaramu zo kugira East Africa ikora ku nyungu z'abaturage bari mu bihugu bya East Africa. Rero nicyo gituma ndabateye akamo ntibasamazwe na Doha, ntibasamazwe na Washington, ahubwo bamenye ko aribo bafite umuti w'ibibazo biriko birabera muri East Congo. Uti ibyo ubikuye kuki? Urabona ingabo z'amahanga za SADC, ingabo z'Ababirigi, ingabo za iriya migwi y'abamercenere n'ibindi bihugu byinshi nako bitakoze kugira ngo bishigikire biriya bintu byose byari bishigikiye Kongo, kugeza aho biyemeza gushigikira imigwi yagirizwa ihunyabwoko n'itsembatsemba ry'abatutsi ndetse n'iyindi migwi usanga ari imigwi ihari bashizeho ngo irinde gusahagura amatungo y'ibijyanye na za minere mu gihugu cya Kongo. Rero birababaje yuko ibihugu nka SADC, ibihugu nk'Ububirigi bishobora kuza gushigikira imigwi y'inkorabara, imigwi ifite porogaramu yo kurimbura abantu mu bihugu by'ibiyaga bigari. Rero ariko AFC/M23 yarahagaze irakubita iyo migwi kugeza aho iyo migwi ita igahunga igasubira iyo yavuye, maze agace ka East Congo katarangwamwo amahoro, katarangwamwo ineza n'imwe, uno muzi tukabona ahubwo amakungu abaza gutembera, abantu barasubiye mu mujyi wa Goma bakidegembya hari umutekano. Rero uyu muco ahubwo ni wawukomeze. Naratangaye cyane Donald Trump ngo agomba za Prix Nobel ngo zuko yagarukanye amahoro muri Kongo, ariko by'ukuri ni bya bindi abarundi tutaramenya cyangwa abirabure tutaramenya, abanyafurika tutaramenya. Iyo abanyafurika bageze ku kintu abazungu baca bacitereramwo kugira ngo bacitirirwe. Iyo Prix Nobel sinibaza ko yari ikwiye guhabwa uriya mu perezida Donald Trump, ahubwo yari ikwiye guhabwa nka Paul Kagame, cyangwa igahabwa nta nanga, cyangwa igahabwa na Makenga, kuko ari bo batumye uno munsi abantu benshi, imiryango myinshi uno munsi itakirangwa mu makambi y'impunzi, abandi batakirara ku nkekera, abantu bari mu matungo yabo mu gace bamaze kwigarurira. Niyumvira rero ahubwo ko abo bantu ari bo bakwiye guhabwa Prix Nobel ariko atari Donald Trump. Rero abirabure ibihugu bya Afurika turakwiye kwikangura kugira ngo ibikorwa byacu by'indashikirwa byoye kuza byitirirwa abatabiruhiye, abatabiseseye amaraso. Hanyuma ku byo u Rwanda na AFC/M23 mu biganiro barimo na leta ya Kongo bakwiye kumenya yuko guverinoma ya Tshisekedi ntabwo ari partenaire fiable. Ntushobora kubabwira ubwa mbere burya eregaye urebye abagendero bakuru bapfunzwe muri no minsi Kinshasa, biteye inkeka kumenya nimba by'ukuri Tshisekedi hari igisirikare yo bategeka cyangwa ashoboye kugiha amabwirizwa hanyuma ngo kimwumvire, kuko tubona nawe nyene atacizeye. Sinzi rero ukuntu ashobora guhereza igisirikare amategeko atizeye. Iriya migwi ya Wazalendo yashizwe uriya n'umugwi munini cyane ugizwe n'abantu effective yabwira ngo boba baruta na effective y'abasirikare bose ba Kongo.
mu gihe rero uriya mugwi uhawe intwaro ugahabwa amafaranga ugahabwa ibifungurwa, mbega uriya mugwi wowo ni igiki twemeza yuko Tshisekedi ufite ko amategeko, mu gihe mpora mbona hatari hake uyu mugwi ukunda kurwana n'igisirikare ca Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga yuko Tshisekedi atari umuntu wo kuganira nawe kuko ntacaganza ntacagaba ntacategeka. Icya kabiri nugomba kuvuga n'imigwi